turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu kubw'impinduka irama kubw'icubahiro c'Imana arico munezero wacu muri Kristo Yesu. Turabana n'igitabo ca Yona, uno musi turi mu gice ca gatatu. Mbega Yona amaze gusenga Uhoraho, maze Uhoraho akamukiza nk'uko nawe nyene avyatura muri rya sengesho ryiwe yasenga ari mu nda y'urufi, mugabo akandika yavuye mu nda y'urufi, harimo no gushinga intahe. Rya sengesho ryacu avuga ngo ku murongo wa 2 ngo natakambiye Uhoraho aranyishura. Mbega Uhoraho amaze kumwishura akamukura mu nda y'urufi, akasubira kandi akamunagura. Mbega vyagenze gute mu gice cacu ca gatatu? Reka dusome ngo maze ijambo ry'Uhoraho rija kuri Yona ubugira kabiri. Bene ndata ni ikintu kiryoshe ko Yona yasubiye kandi kumva ijwi ry'Uhoraho, risubira kandi kumutuma. Mwibuke yuko Imana yashavuga ati Yona warangabiye, jewe nawe turahejeje, ngira ndondere undi muntu notuma. Imana yari ifise uburenganzira bwose bwo gutuma uwundi muntu. Sinibaza ko nayo n'ikintu ca mbere yarakeneye yuko yosubira kandi akamuvugishwa, kuko usomye mu sengesho ryiwe ari mu nda y'urufi ku murongo wa 4 ca 2 ku murongo wa 4 avuga ngo ndavuga nti ndaciwe mu nyonga zawe, ariko ngo nzokongera gutumbera mu rusengero rwawe rwera. Rero amaze kuva mu nda y'urufi, ano majambo yaravye ari mu nda y'urufi yavuze ngo ndaciwe mu nyonga zawe, ariko amaze kuva mu nda y'urufi avuga ati nzokongera gutumbera mu rusengero rwawe rwera. Mwibuke ko isengesho rya Yona riravanze, amasengesho Yona yasenze ari mu nda y'urufi n'ingena vyandika yamaze kwishurwa, harimo rero n'igishinga ntaye akabamwo no gutakamba muri ino zaburi ya Yona. Rero iyo ni ikintu ca mbere yarakeneye, kwari ugusubira kandi kunagurwa migendanire we n'Imana, kwari gusubira kandi kuba mu rusengero, kwari gusubira kandi kumva asabanye kandi n'Imana. Mwibuke ikintu ca mbere twirukira si ugukorera Imana, ni ugusubira kandi kunagurwa mu migenderanire. Gukoreshwa n'Imana ni ibintu Imana ihitamwo, ishatse yotuma n'uwundi. Mugabo twebwe iyo tunaguye irashobora gufata ibangwe yaraduha ikarihereza uwundi, kandi irafise ubwo burenganzira. Twebwe ikintu ca mbere tugwanira duharanira si ugusubira ngo reka subire kandi mbe pastori, ngo reka basubire kandi banyemere, reka nanjye subire kandi mpagare imbere y'abantu, reka subire kandi nanjye nitirigwe kino kintu. Iyo uri muri izo ntambara ntuburanagurwa. Iyo ni ikintu ca mbere yaharanira, kwari gusubira mu migenderanire we n'Imana. Iyo duhitiye mu bihe bibi kandi ibihe twatwawemwo n'icaha, Imana yatudisiplinye ikanaduhana kubw'ivyaha vyacu, ikintu ca mbere cihutirwa si uko tunagurwa mw'ibango, nuko tunagurwa mu migenderanire n'Imana. Abantu benshi barakunda kunagurwa mw'ibango gusumba kunagurwa mu migenderanire. Urabona ko umwitwarariko dufise ari uwo gukora ibintu twebwe twitirirwa gusumba kunezereza Imana. Ariko Imana mu buntu bwayo, iyo twemeye kwitunagura ibihisemwe mu buntu bwayo, irashobora gusura kandi kutuzeza ibango ryayo. Iyo tujeje ibango ryayo bene data, kabara iriteka iduteye ridasanzwe. Ndashaka umuntu ko aranyumviriza gukorera Imana. Ndazi ko abantu babifata minenebwe, babifata ibisanzwe, babikinisha nk'akabumbu. Umviriza, gukorera Imana nibakwe dukwiye kwakirana, guhinda gashitsi n'umunezero no gucishwa bugufi mu buryo udasanzwe. Yona amaze kubwirwa ubugira kabiri ati Yona ngirasubire kandi ndagutume, byari bakwe atewe n'Imana byo gusubira kandi gutumwa n'Imana. Ubwa kabiri umurongo wa 2 ngo va hasi uje Ninewe, ca gisagara kinini, ukiburire imburi nzokubwira. Uhoraho yongera kandi kumutuma hahandi nyene. Hano rero Uhoraho kandi gukora hahandi Yona agwaye, ca gisagara nyene. Nkuko dava tubiraba dusanga Yona atarakira neza, ariko Imana irazi bitegeza kuguma ikora hahandi nyene, ca gisagara adakunda, baba bana adakunda, gushika inagurwa ryiwe by'ukuri ribaye iryuzuye. Hanenge twiyumvira ngo Imana ngo twanagutse ngo bimeze neza, ariko twegera imbere bikagaragara ko hagisigaye igikorwa kidasanzwe muri twebwe. Ukiyumvira ko Imana yakunaguye, ko yaguhaye guharira umuntu kanaka, mugabo reka muhure mwibarabara,
ukaza wumva umutima urahindutse ukatengamara ko narinze ngo naramuhariye ko narinze ko bajya abantu nabakiriye muri jewe. Rero hano Imana ntimanura standard. Imana nishobora kumanura standard ati ko Yona adakunda bajya abantu reka ndamutume kubakunda basi kandi ategeza gukiraho nyene. Reka ndakubwire Imana ntiyigera imanura standard z'ukwera kwayo z'ukugororoka kwayo. Ikintu tutaragitunganya ntizoja ku kindi, izogaruka tubwire vya bindi nyene, izogaruka twibutse vya bindi nyene. Nashaka wowe nyumviriza n'abantu biyumvira yuko amaze umwanya yizimagiza ko Imana ici vyibagira igacimubwira ibindi, ariko Imana atari umuntu. Imana izoguma igaruka hahandi nyene yoyo izi kukeneye gukira. Hanyuma iki kintu tubona muri ano majambo ni uko imubwira ati ana majambo nzokubwira, ariko ayo majambo tuza kuyabona ku murongo wa 4 havuga ngo hasigaye iminsi 40 ininewe hagasangangurwa. Mbega ubwa mbere kimutuma yamubwiye ngo hasigaye iminsi 40? Reka turabe kimutuma ubwa mbere mu gice ca mbere yamubwiye ngo va hasi uje Ninewe ca gisagara kinini ukiburire kuko ivyaha vy'abaho byarundanye bigashika imbere yanje. Ariko Imana igarutse ubwa kabiri tubona ko ari même message, ubutumwa ari bwa bundi nyene ku bantu babandi nyene, ariko harimo urgence nini gusumba. Hasigaye iminsi 40. Imana ntiyabivuze kimutuma ubwa mbere. Muyandi majambo biri urgent. Ewe Yona, umwanya watakaje utari kuranyumvira birakora kuri destiny y'abano bantu b'abanyaninewe. Hasigaye iminsi 40 bano bantu bagapfa. Hasigaye iminsi 40. Ikimutuma ubwa mbere nta deadline yari Imana yigeze itanga. Rero shaka murabe ingende byasaba yuko Yona amanza akava aho urufu kuri Mediterane, aho urufi rwamumiriye rwamudahuye, agatambuka agashika Ninewe. Ibi navyo abahinga babiharuwe ntivyari munsi y'ibirometero 900. Garagaza mwiyumvire abantu biyumvira yuko nimba Yona atazogenda urugendo rusanzwe atambuka bisanzwe amasaha 8 ku munsi, yari kuva kuri aho urufi rwamudahuye hafi y'iporo y'Yopa agaca atambuka gushika Ninewe amasaha 8 ku munsi, yari gushikayo Ninewe inyuma y'iminsi 9 canke 10. Mugabo aya majambo Imana ivuga ati hasigaye iminsi 40, ko ari kumbwira ati umviriza va ngaha wiruka, nta mwanya ufise wo gutakaza, kuko uko umunsi umuvamwo niko destruction uguhona kwa Ninewe kwegereza. Vyamusaba kujya gisagara akizunguruke. Hano bavuga ngo iminsi 3, ngo gwari urugendo rw'iminsi 3. Vyasaba ngo ico gisagara akizunguruke. Mu vyukuri umuhinga yitwa Herodote, umuhinga wa kahise yitwa Herodote umugiriki, yandika kwisagara cinde kugira ngo zunguruke vyasaba umunsi umwe. Ariko nyuma y'ivuga iminsi 3 kumbure nuko harimo niyo minsi yo bamwe bavuga ati kumbure vyasaba iminsi yo kuva aho urufi rwamudahuye gushika Ninewe hanyuma akahazunguruka, canke naho harimo kuzunguruka Ninewe n'ubundi busagara buhakikuje. Izo mpari nitwozijamwo yuko vyasaba iminsi 3. Uko biri kose message yari urgent, vyasaba ko Yona abikora yirukanga gose cane. Message yari urgent. Reka turabe rero inyishu, mbega inyishu igenda gute? Yona amaze kuvuga ayo majambo ngo tubona ngo abantu b'Ninewe bizera Imana, bashinga ngo habeho kwisonzesha, bambara amaguru uhereye kuhambaye ugashitsa ku hasi hanyuma y'abantu. Mbere ngo nibikoko vyabo bitungwa vyabo bavyambika amaguru, mbere n'umwami n'abaganwa bose barisonzesha. Hanyuma maze Uhoraho akura urake bwiyo gisagara Ninewe, ico gisagara nticatitugwa nticakomvumvugwa. Mbega sikintu kidasanzwe bene data ko Imana ikoresheje Yona avuze ubutumwa yihuta mu mwanya mutoya, ariko resulta ikanguro rihabaye. Yumvire igihugu cyose kwihana kuva ku mwami gushika ku bitungwa. Vyerekana ko Imana irahambaye mu rukundo rwayo. Naho Yona nkuko tubira mu gice ca 4 yayumviye ataraheza kunagurwa kubera bihanye bihava bimushavuza, tuzogaruka tubirabe mu gice ca 4. Naho Yona yarakeneye kubandanya nagurwa, nicabuje ko Imana ikoresha igishinga ntahe ciwe kugira ngo izane ikanguro Ninewe. Yona azobandanya yehezwa atunganywa, ariko Imana yamukoresheje. Uri kuranyumviriza ntibisaba yuko umanza gutungana muri vyose kugira ngo Imana igukoreshe. Bisaba d'abord utahure l'urgence y'imessage Imana yaguhaye.
hanyuma wumvire. Hanyuma Imana mu mpuhwe zayo no mu rukundo rwayo no mu bushobozi bwayo ishobora kuzana ikanguro tutiteze kandi mu mwanya muto. Imana irashoboye kuzana ikanguro mu mwanya muto kandi ikoresheje abantu umenga nabo nyene ubwabo barakeneye kubandanya banagurwa, kuko Yona yarakeneye kubandanya anagurwa mu rukundo no mu mpuhwe kujanye na rya hanga ry'abantu b'Ininewe. Uri kuranyumviriza, ndashaka wumve yuko Imana yifuza gukoresha. Nivyo uvuga ati je ngahasi ndakira neza Mana, ariko reka uyumvire, reka ukoreshe iko yakubwira gukora uno munsi, hanyuma wizigire ubushobozi bwayo n'imbabazi zayo zikorera muri twebwe tutabibereye. Imana ntirindira abantu babagororotse kugira ngo ikore izana ikanguro. Imana ntirindira yuko umanza gutunganya ibintu byose kugira ngo ukoreshe, ariko dusanga Imana kubera irafise ikibabagwe cyo gukiza, irafise ikibabagwe cyo guhindura, irafise ikibabagwe cyo guserura ubushobozi, irafise ikibabagwe cyo gukiza. Iyo ibonye abantu bayumvira no mu bintu bitonya, ikora ibidasanzwe. Imana ihabwa icubahiro. Nizeye ko aya majambo yagusubijemwo intege. Ubuntu bw'Imana komeze imitima yanyu muri Kristo Yesu no muri mpemu yera. Amen. Turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu kubw'impinduka irama, kubw'icubahiro c'Imana arico munezero wacu muri Kristo Yesu.